Carreras yaje yigira kuri inde bituma ariko ata muntu yari ariho yo kwigira ko yategeza gushika mu mugwi yumva ko ari umukinya komeye ategeza kuba wa mbere kanatsinda no munsi turabona ba Pau Barsi bashitse muri FC Barcelona tukabona biraboroye ko baba batitire kubera yuko nta bandi bahasanze Shirako kandi Yuso ntaguciriye mu cubandaniriza ko Alvaro Carreras no umwana wo mu ishuri ryande Yaramasi ya Castilla Alvaro Carreras no muri Castilla mu mugwa Real Madrid ariko kanatsinda ico gihe nyene yarabona abakuru biwe bano bantuze ba Marcelo ukuntu bitwaye ukuntu bakora bikora ariko aranyumva akabigira ko ndetse nubwo atari kuba ari muri Castilla afise umukinyi w'icitegererezo wiwe yahoze arabira ko yumva ati nifuza gukina nkanaka ariko uranyumva rero kuza mu mugwa Real Madrid ngo ntawo afise ngo yigira ko ngo yarabiriye ko canke ngo arabira ko ngo vyatumye aza gafata umwanya wa mbere muri ico kibanza ngo ariko ngo bitari bikwiye ko ashobora kwambara umwambaro wuno mugwa Real Madrid bivanye na Real Madrid ukuntu ingana n'abakinyi kuri kota titularisation yo gutangura mu kibuga nivyo ndiko ndavuga n'ubundi nivyo ndiko nashingira yo gutangura mu kibuga bivanye no kuntu Real Madrid ingana urumva nivyifuza gushikako ivyo sindabishusha ntibisa nibigizene ntibisa ahubwo jewe cyo ntahura nka nemeza 100% numukinya ashobora kuza mu mugwi akaba afise uburenganzira bwo gutangwa canke bwo kudatangura mu kibuga bivanye na tactique z'umumenyereza kuranyumva sinzi ko turatahurana ngaha ndatanga karorero nguma ngaruka ku karorero ka FC Barcelona nande na Xavi Hernandez sivyo hari bamwe mu bakinyi bari muri uwo mugwi ukumva ati umukina no gutangura n'umwanya gutangura ntihari akwiriye Rafinha muri ubwo tore ntiyarimo yari question tactique Xavi Hernandez akajanga ku binyamakuru akavuga ati kuzotwara ibikombe n'uno mu FC Barcelona biragoye cyane kuko bari mu bukene nta bushobozi bafite bwo gushobora kuja kugura abakinyi bakomakomeye uwo nyene Xavi bigogo shobora gutwara ibikombe bikomakomeye La Liga zaramunaniye Super Coupe ziramunanira Copa del Rey ziramunanira zo mu gihugu ca Espagne Dieta Hansflick bamuhindurira abakinyi bangana gute ariko za tactique ziwe za Dieta Hansflick canke bwa bushobozi bwa Dieta Hansflick yaje yubaka icizere mu bakinyi arabwira ati mwebwe murabishoboye reka kwikengera kora dukore dufashanye ibintu biragenda neza tactique ziwe no musinzi ko zatuma twumva ariko FC Barcelona ifise amahirwe gutwara ibikombe gusumba na Real Madrid yagiye kwishoko kagura abakinyi bakomakomeye mu gihe FC Barcelona yakoresheje imiliyoni 2 gusa zo kuzana Rooney Badge urugero Rooney Badge yaje ko mu FC Barcelona niko kiri kuno munsi si wa mukinyi ubona ati kumbure niyo Lamine vyase musohore uno mwana twarabonye ko ashoboye ashobora kuza akabikora agakora n'ivyanani uno mukinyi Lamine Yamal je kubwanje rero abakinyi bari muri Real Madrid baguzwa n'abakinyi babikwiriye kuko na Fran Garcia nivyo yarabaye ho igihe Real Madrid yari mukeneye igihe Ferran Mendy yari yavunise adahari yarafashije umugwi wa Real Madrid ariko uhighlighting basore mugenda musongora songore gato ucu highlighting uvuge ngo mbega ugo rugero Madrid kuravuga ngo baje gutanga ivyo ngo ivyo babazanye ngo kora bitanga mbega ugo rugero Madrid iri korumeze gute utuvugana navuze ikintu kimwe bona Houston uno musore Carreras kuri talent afite talent nziza exceptionnelle sibyo no mukinyi w'igitangaza kandi adasanzwe z'umupira ariko muri ya Madrid imvuga ngo igusaba bya bintu byinshi bidasanzwe siko uyu Carreras mu byukuri yabwirizo guhita akora uribaza ko yasunje tara Marcelo agishika muri equipe Madrid nta mukinyi yafite tara nka Marcelo agishika muri equipe de Madrid ariko kubera ko bavuga ngo amakosa akozwe n'uburongozi bwa Real Madrid kudasubiriza generation hakiri kare sibyo kuko no kugira ngo nikibazo cyo kiraba i Madrid ko yuko bavuga ngo Toni Kroos ngo twaramubuze suko Toni Kroos ngo batari kumuronka ku isoko ahubwo nibize mbega tutafise Toni Kroos tuzobaho gute sibyo hari amakare bakora amakosa mizuko nyene akaba mu bintu akamenyereza equipe ugasanga equipe ni nziza muri ico gihe sibyo current form equipe ni nziza ariko mbega nakada adahari yamaze kubagenda tuzo batunsubiriza mu buryo meze gute reka Carreras umukinyi mubi ariko mbega ivyo karatanga biriko bifasha iki equipe nuko equipe nayo yagiye kubisubiriza generation nabo nabi ujya Carreras ndakugije kuri ujya iyashikira nko ku muntu bifate w'umurijande ari hajya sibyo Carreras akamara umwanya muto azarakina yongera aja kuri bench akinongera aja kuri bench ujya mukinta muntu yo mukize yo mukinyi w'igitangaza ate ubwoba ariko nubu n'uwigitangaza gusa
akorana nande nico kibazo nyene akorana nande apana basangiye poste oya parasa ngiye kose n'akarorero mpardo gatoya akarorero basore mugenda Pedro Gonzalez ndabazimiriza ko mikro Pedro Gonzalez umukinyi mwiza muri FC Barcelona ivyo akora iyo akaba imipira yiwe atayiharamini amara ivyaza umusaruro ngo canke Rafinha ivyaza umusaruro ukagira ubwiza bwa Pedro bubona ni Imana ishimwe cyo cy'indangizana mu musegonda 30 ni Imana ishimwe ndakubwira rero buri mukinyi w'igitangaza agaragarira muri equipe nziza siko ntuzumura ngo uri Carreras uriko akina wenyine muri equipe bizo gukwegera karambare muri club nico gitonda kubwira ngo rero hari abakinyi beza bazanye muri equipe ariko kubera ko ya generation yace ibambi nawe ariko bagaragara nk'abakinyi batari beza kuko iyi Madrid no kugira amakosa yakoze sayandi nuko yari equipe yashyininze mu myaka iheze iba equipe nziza ariko kwera gusamara kumurongozi nka Florentino Perez yibagira kurondera andi bakinyi bashaka kuza gusubira generation hari naco gituma Madrid kirasuraguringa nuko kabisa bimeze nuko Ridike ntana guciriyemo gato ndumva umengo ugomba no gusa kuri nushaka kuva kuri ino sije ikibazo ca Carreras nuko yashitse mu mugora de Madrid hasanga na Vini atari mu bihe byiwe vyiza ni equipe yose mbega Masera no Marcelo yego imbere yiwe hariho nde nande bari benshi kuri ataki batakishiye umusore bamwita foiri bacisha ko umusore bamwita nde yasanze Di Maria bose yataka ku ruhande de Di Maria Marcelo hataka Di Maria muzane muri bihe bya Vinicius mubi uramubona nawe nyene Marcelo ni mubi numubona nko kukuntu uriko abana Alvaro ari gitangaza basore icyo nababwira neza nuko novuga ngo kugeza muri kino gihe kipe Nuva Real Madrid yoyo yarahinduye witwa philosophy kuno munsi abakintu bari kirakisha kuno munsi iriki yakora mu zindi style nkuko twamaze kuvyumva ko uza gusanga bazanye ngo Kylian Mbappe ngo yarangije amasezerano muri equipe ya Paris Saint-Germain bakazana abo ba David Alaba mu kure muri equipe ya Bayern Munich bakazana ba Rudiger bakazana elema zitandukanye uno musa Alvaro Carreras bamukuye muri equipe ya Benfica bigaragara ko baje kubura abakoshe ko bamwubakira ko ico twovuga gusa tukaya tunarangiza inosije canke turarangiza kwitwa Alvaro Carreras je cyo no kwemeza nka Jerry Dick nuko novuga ngo Alvaro Carreras numukinyi mwiza kugeza muri kino gihe abo ico turindiriye nuko tuzoraba Alvaro Carreras aza kubana novuga ngo runo rugera afise kuno musi ariko kuvuga ngo azoshikire ba Marcelo nibaza ko bizonagorana cyane ko uwitwa Marcelo Vieira wewe yari umukino uvuga w'igitangaza ariko Alvaro Carreras twemeye neza nuko ari umukino uvuga ngo ameze neza kugeza muri kino gihe muri equipe yitwa Real Madrid ariko basore iminota novuga tunasigaje nari nkeneye tugenda turayivuga ko turaba ino journée ya gatandatu cyo dusigiye muri Champions League novuga ngo tunagira tunababwira wanashaka inkino zose nkeza nabaye ariko turabe ico Champions League novuga yana turindiriye twe tunaraba wanashaka kandi nako nama classement tunarabe abaza gutsinda ibitsindo byinshi kugeza muri kino gihe kuri umunsi novuga ngo gatandatu ugeze mu kubaza gusigaje no wanashaka journée zibizo nyene amaze kuba banarangiza novuga ngo baje kuba binjira mu bindi bitandukanye nuko journée ya gatatu yose yanarangiye ukukurikira equipe ya Carreras Aromati yangani yatsinzwe na equipe ya Olympiacos sino kimwe kubusa mu equipe ya Bayern Munich yatsinze equipe ya Sporting Portugal ibitsindo bitatu kwa kimwe mu gihe kandi equipe ya Inter de Milan yatsinze equipe ya Liverpool ibitsindo kimwe kubusa mu equipe ya Atalanta yatsinze equipe ya Chelsea Blues 2 kwa kimwe FC Barcelona yatsinze equipe ya Eintracht Frankfurt 2 kwa kimwe equipe ya PSV Eindhoven yatsinzwe na Atletico de Madrid ibitsindo bitatu kuri 2 equipe ya Tottenham Hotspur yatsinze equipe ya Slavia Praha ibitsindo bitatu kubusa Union Saint-Gilloise ikaba yatsinzwe na equipe ya Olympique Marseille ibitsindo bitatu kwa 2 AC Monaco yatsinze equipe ya Galatasaray ibitsindo kimwe kubusa Villarreal gutsindwa na Copenhagen ibitsindo bitatu kuri 2 mu equipe ya Karabag yatsinzwe na Just Moteza ibitsindo 4 kwa 2 Real Madrid ikaba yatsinzwe na Manchester City ibitsindo 2 kwa kimwe Atletico Club ikaba yanganira equipe ya Paris Saint-Germain ubusa ku bundi equipe ya Borussia Dortmund ikaba nayo yanganira Bordeaux Cream 2 ku bindi Club Brugge ikaba yatsinzwe equipe ya Arsenal ku mugoroba wejo ibitsindo 3 kubusa Leverkusen ikaba yanganira equipe ya Newcastle 2 ku bindi Benfica iza kuba itsinda equipe ya Napoli 2 kubusa mu gihe equipe ya Juventus nayo yatsinze equipe ya Pafos ibitsindo 2 kubusa Robert na Houston journée ya gatandatu muri Champions League kubwanyu mwumvise ama equipe ngerakina mwumvise ama equipe ngene yatsindanye yandera tsindwa tuvuge ko journée ya gatandatu yo yadusigiye iki kubwanyu haba ugutsindwa haba no gutsindwa ku ma equipe amwamwe sinavuze Arsenal yari yatsinze Club Brugge nibaza ko nanabivuze ko mushaka kuza kumubona bivugamwo byari bibaye ku mugoroba wejo niyo mpamvu nagomba kuzabifatanisha ku byo byari bibaye journée ya gatandatu kubwanyu Robert yoba yadusigiye iki nawe Houston ushugana nawe turabwira ivyo warabonye ku munsi wejo canke ku journée ya gatandatu ngene tuza ko tubwira classement tubwira abatsinda ibitsindo
ariko nari nkeneye eske juru ya gatandatu yagusigiye iki Robert mu mutwe wawe biva n'inkinzo ko ziraba Champions League. So June ya gatandatu gikombe kigira ikintu kimwe nsigiye ubwego ruto rw'imigwi mikuru isa nkaho igaragara ko ari imigwi mikuru cyane. Anubwo nka za Paris Saint-Germain, imigwi za Real Madrid, imigwi za FC Barcelona nubwo zagiye kuba zitsinda nka FC Barcelona yagiye kwitsinda, ariko urugero rwayo ni guhagarara ko ari urugero ruto cyane. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri cyagaragaye ko umupira w'amaguru amaze kubumenyekana, umugani w'abari hano amaze kuba nubwo ngo utari ku ruhande rumwe waze kuba usanzara isi yose, buri equipe iraza gutakaza mu yasamaye mu byatigiye kubitegura, kuko nabanye equipe nka za Copenhagen ziko ziragurana cyane zigora imigwi igitandukanye. Icyo ngiwe ko nubwo ngo icyo byansigiye n'urugero ruto nabonye ngo defenseur imigwi myinshi bona ko ba defenseur ngo urugero rwarasubiye inyuma cyane. Sinzi ko abasatirizi beza babonetse, ariko mbona ko ba defenseur babaye babi cyane gusumba. Ikindi nacyo nabonye mu ijuru ya gatandatu ndiko nabona ko iyi Champions League n'umwe kizo bikomeye cyane, ko ugiye kuraba sofa equipe ya Arsenal na equipe ya Bayern ziriko ziragerageza kuba ziri consistent goma zitsinda inkino, usibye ko Bayern yatakaje ku rukino rwa Arsenal. Ni Arsenal taratakaza n'urukino na rumwe, ariko ni na Bayern nayo yatakaje kumwe mu migwi ikomeye ku mugano wa tuvugana. Ni imigwi nako ikira shininga cyane muri Champions League, ariko imigwi isigaye ibona ko ni ya migwi ikira kina, ariko muri bwa bwiza bwabo ku mazina, ariko nako mu bwiza mu kibuga bateko rabyaza umusaruro. Uko nubwo nk'izo za FC Barcelona, za Real Madrid, niyo Man City nubwo yatsinze City nziza kugusumba Madrid, bagiye kuba profita amakosa hagiye kwa twabigarutseko. Waraba izi equipe za Paris Saint-Germain kugwa imbere ya equipe ya Bilbao, nacyo ni kibazo gikomeye cyane. Waza kuraba imigwi nka za Borussia Dortmund ziko ziranyerera zikubitwa Villarreal muri Espagne, igumbi kwita imigwi ikomeye, ariko n'ubundi still ni Villarreal yakubiswe ku munsi w'ejo. Ubona ko still ikindi cyane agiye kuba nsigirwa ni Champions League ku ya gatandatu, ni imigwi muri Espagne kabisa. Uno mwaka yiyakire, nukuri kw'Imana yiyakire, nta kirimwo champion muri Espagne, nta kimota, nta kirikira yaga kabisa muri Champions League. Kubona ko Villarreal yarakubiswe, Barcelona atsinze mbwa rwa atsinze idakonvenka, shira ko Atletico yatsinze mbwa yatsinze mbwa yo ikonvenka nabo buhoro rwose tukuri bibiri. Equipe yagomba ibice Madrid yo urabona ko ibara yaraguye. Mbona ko ino La Liga y'uno mwaka vraiment ni kibazo gikomeye cyane muri Champions League. Icyo ngiwe ko naco mbona bijanye no kuba batateguye champion yabo mu buryo bwo gutegura amaklub yabo makuru, kuko niyo favoritisme yari iboneka ku migwi nka Barcelona na Madrid. Mbona tikiboneka cyane Javier Tebas iragiye muri La Liga arawuno na champion arayigira uko yishakiye, yagize personal ayigira yiwe. Mbona ko nubundi ari ibintu bidasanzwe kabisa kuri Champions League y'imigwi muri La Liga. Houston nawe twavuze anavuze wanashaka n'ama equipe amwe muri equipe itwa Arsenal, ari equipe nova kugeza muri kino gihe, ari equipe ya mbere kugeza muri kano kaya muri Champions League, nayo equipe novuga ngo ya mbere wanashaka no muri Premier League. Ku munsi w'ejo tsinda equipe ya Club Brugge itsinda 3-0. Eski nawe nari nkeneye mu mwihwezo wintuze wa wino junior ya gatandatu, yaba ivyo vyagutangaje, yaba ivyo utari witeze, yaba kandi nivyo bikitezwe kwikora kogwa. Icyo cyabaye nawe kuva kuri junior ya gatandatu, ndavuga ku munsi wa kabiri, umunsi wa gatatu wawe amakipe atandukanye mwatsinda ndatsindwa. Hari kintu wewe ubwawe ushaka kubwira umuntu cyangwa ushobora kuba wivugira ubwawe ukavuga ngo buriya junior ya gatandatu yasigiki gikurikira ati vyagenze kuna kuri John uvuga ati junior ya gatandatu muri rusange muri UEFA Champions League tweretse ubukomezi bw'amahiganwa amwe agiye atandukanye. Ni ya migwi kunze ni ryahiganwa rikunze kuba rihurikiramo imigwi novuga ati komakomeye yagira akora vyiza cyane mu mahiganwa asanzwe banakiniramo mu bihugu sango inavamo. Ariko kandi je novuga ati ni journée inyeretse yuko imigwi yo muri Espagne vraiment urugero rwabo rwagiye hasi, ruri hasi cyane ku buryo novuga ati biragoye kubona umugwi muri Espagne ushobora kuza ugahangana gushika muri finale ya UEFA Champions League muri no mwaka. Ukiretse ari byoza bigahindukira hari imbere tuko turatera tuja, ariko ubundi kugeza kuri no journée ya gatandatu tumaze kugeramo imaze kunyereka yuko La Liga vraiment ivyayo bisa n'ivyasubiye hasi, vyasubiye inyuma gose. La Liga twabonye mu myaka yahera siyo tuko turabona no munsi. Hamwe vyo nakomeza nuko tubashobora kubona La Liga yibagirwa isubira inyuma cyane ku rwego rw'uko tuko turumva ukuntu tuteko turaha agaciro cyane ino Serie A. Na La Liga yo kwisanga muri ivyo bihe canke muri ivyo bigero. Ubundi naho nikigifashe ino higanwa rya La Liga nuko ririmo ya migwi novuga ati kunzwe cyane ku isi, ndavuga FC Barcelona na Real Madrid, ariko nayo nyene umenga ivyayo hari ukuntu bisa n'ibiko biragenda bitituka. Rero ku bwanje novuga ati ni jona gatandatu yamaze kwinatwereka imigwi
twoha amahirwe cyane kuzisanga mu migwi umunani ya mbere nk'uno munsi ntawokekeranya kutavuga yuko Arsenal bategerezwa kwisanga mu migwi umunani ya mbere ntawokekeranya kutavuga ko Bayern Munich bategerezwa kwisanga mu migwi umunani ya mbere kanatsinda basigaje inkino zigera kuri ni zibiri hariya ivyo ni ibintu bimaze kuba binagaragara zi Paris Saint-Germain amanota kuri 3 nivyo nituraza ku rutonde rw'imigwi kuntu yagiye nakurikirana kuri classement y'uno munsi ariko novuga ati jone ya gatandatu ikinisigiye isize inyeretse urugero ruri hasi cyane gwino migwi iva muri La Liga ituruka hariya kwa Javier Tebas ariko kandi nyeretse yuko hari nimwe mu migwi yaje ubona yuko hari ukuntu iri serie nari no higanwa rya UEFA Champions League na cyane nk'imigwi usangi iva mu Budagi nkino migwi ya Frankfurt ahize gatangiye ho gikomeye cyane imbere y'ino migwi ya FC Barcelona zino za Copenhagen imigwi yavuyemwo urya Copenhagen n'umugo muri hariya ku Barundi badge ni muri Sweden muri kuranyumva ni n'umugwi yanahoza nakiniramwe burya buca banahura nabo bashobora gutanga akazi cyane burya ejo niho naravye urukino rwabo ndavuga ati ino FC Barcelona nitipanga neza navigene birasa nibiko biragorana cyane kwisanga mu migwi umunani ya mbere ariko amahirwe aracariho bisabwa ko batsindiye inkino zose zigiye ko zibizisigaye ariko bizoca bivana n'imigwi iri imbere yabo ukuntu izo bayitwaye aho ubundi jone ya gatandatu je kinisigiye inyeretse urugero ruto cyane rw'imigwi yo muri La Liga uvuze ikintu uvuga ko urugero wanashaka ruto yo mu migwi novuga yo muri La Liga ariko nanyine kuvuga kano kantu uravye ni kuri classement nivyo tutako tunavuga classement yose muri rusangi nacenda kuba nizuruga ndaraba bega imigwi yo mu gihugu c'ubwo ca Espagne ihagaze mu kibanza ca kangahe yego ndagusanga equipe yitwa Real Madrid ariza yoza imbere y'izindi kizikirana novuga ngo cindwi n'amanota novuga ngo 12 yego equipe ikurikira haraza equipe yitwa Atletico Madrid nayo yakwikiye kibazo c'8 nyene yego haraza equipe yitwa novuga ngo FC Barcelona mu kibazo ca 15 n'abashaka kuri 10 novuga ngo ndasa ko nashaka kuri 2 waza ugakurikiza uza gusanga equipe ya Atletico Club nayo ifise amanota novuga ngo 5 mu kibazo ca 18 ni na equipe yitwa Villarreal yoyo isa no ko ari ni ya nyuma avadeniye kibazo ca 55 amata ishika kuri nota rimwe yego eske kuri no munsi tuvuge ni giki yo kirabura muri championa ya La Liga ko ushaka kuvuga ngo imigwi yo mu gihugu ca Espagne ikiragogwa cyane bituma bigaragara ko mbere wanashaka n'urugero rwawo mengo n'uruto cyane bisiguye bitandukanye nuko tukunda kubona ko ama equipe amwamwe wanashaka eko avamo agashime ka Ballon d'Or abari karava mu migwi mu gihugu cande ca Espagne ubundi umupira waramenyekanye iyo propaganda bakoresha kugira ngo batange ama Ballon d'Or bivuye mu gihugu ca Espagne baze kubihindagurika kuko barabonye yuko mu Faransa Paris Saint-Germain yatwara Ballon d'Or Man City yatwara Ballon d'Or n'imigwi yitandukanye uti ni giki kigira tumene imigwi igira urugero rutoye niko ndavuga ati rero nkuko uruva ucina dugira aho ariko uravuga yego uno munsi urugero nyine uko uravuga urugero ruto bituma tumva ngo equipe zimwe na zimwe zatwara ibikombe vya Champions League uburero burahari Real Madrid itwara ibikombe bitari bike harimo ibikombe 3 vya Zidane harimo 2 vy'uwitwa navuga ngo Florentino kubitwa Carlo Ancelotti harimo cha 2014 na 2024 ukazana umumereza izwikizira rya FC Barcelona ngiro ku 15 nivyo Atletico Madrid yoyo ntabwo birakunda nkuko ivyifuza ariko no munsi ucuvuga kanu gakomesha bavuga ngo uno turumva equipe ya Bayern Munich yatwaye igikombe ca Champions League uno turumva equipe ya Paris Saint-Germain yatwaye igikombe ca Champions League uno turumva equipe ya Man City yatwaye igikombe ca Champions League ubwo champion na La Liga hariko harabura ikirobati kugira ngo dushobore kubona ama equipe amwe muri